yadushubije. N'ubu twarasubiye turamwandikira tumwibutsa agaciro ko kwibuka ko ataco bipfusa bisana no kuzura kaboze no kugira ngo abantu bavyure inzigo idacika, ahubwo arukunamira abo bantu baba bagandaguriwe aho nyene bagashingurwa aho nyene, akaba ari no gutera iteka abo nyene, mbere hakavugirwa n'ijambo yemeza ko abo bantu bapfuye ari inzirakarengane. Kuko naho abahora bavuga ngo abantu barishwe kubera umukuru w'igihugu Ndadaye yishwe, barya abanyeshuri harimo benshi batanamuzi. Mu banyeshuri barenga 150 bagandaguwe bunyamaswa, hari abari batanguye uw'indwi, hari umunani, benshi nibo banapfuye bakiri na bato, ntabwo bari bazi uwo mukuru w'igihugu. N'abitwa ko bari bamuzi ntaco bapfa, ntaco bamuhora. Iyo umuntu bamubujije kwibuka uwiwe baba bamurenganije. N'umuntu ayishwe n'ugwakarago abiwe baramusabira iyo hageze kwibuka itarike yasezereyeko. Rero twebwe ubu ico dusaba ni iki? Ni basubire biyumvire, bavyura umutima w'ikigongo. Umukuru w'igihugu akingira abanyagihugu bose. Kujya harabibuka umukuru w'igihugu, harabibuka abanyeshuri bagandaguriwe kuri universite, ntaco buza ko n'abanyeshuri bagandaguriwe mu Kibemba batibukwa.